Kaze mu nkuru ijanye n'iki kiganiro aho turiko turaganira ku bibazo bine bigoye bitoroshe gutorera inyishu. Ubuheruka twaganiriye ku kibazo kijanye no kubabazwa. Kubera iki bamwe bama mu kubabazwa gukomeye mu marushwa atagira izina, mu gihe abandi nabo bidibamiye munezero baguwe neza. Mw'isi yaka kwizuba n'imvura ikagwa kuri bose atakurobanura, none mu kibazo cyo kubabazwa no kugubwa neza hoho ubutungane buri hehe? Asanga hariho Imana ikabiza ivyo ducamwo vyose, none n'ukubera iki ubwo budasa? Mugenzi, asanga barashikiwe no kubabazwa cane kugeza aho baza ikibazo nk'ico, ngo ufite inkuru nziza. Imana iriho, iri hafi yawe, kandi si ivyo gusa, irazi ibyo uriko uracamwo vyose, kandi iritaho ivyawe. Gumana natwe muri kino kiganiro aho dukomeza kurabira hamwe inyishu z'ibibazo bigumye. Uyu munsi tukaba tuganira ku kibazo cerekeye ukubabazwa dufatiye ku turorero tw'abantu n'ibintu tubona mu ijambo ry'Imana. Nitwa Toma, nari umwigishwa wa Yesu. Mu buzima bwanje hanini ntaho nigeze ngira umwete mu byo kumenya Imana, ahubwo niyo Mana sinayemera. Kubona rero ndi nyuma ya Yesu, nkitwa umwigishwa w'uwo mwigisha ahambaye w'ivy'Imana, ni ibintu bitangaje. Ariko nagiye marana umwanya na Yesu, natangura kubaza ibibazo bigumye, kandi nerekana gukekeranya kwinshi. Kandi nasanze n'abandi bigishwa bari bafise ibibazo nk'ivyo nyene, mugabo atanu umwe agomba kubiserura. 어떻게 잘했어? Mu myaka 3 namaranye na Yesu, nabonye abantu benshi cane birenze urugero, baguma bamukondorera inyuma. Mbona ibitangaza amajana n'amajana yakoze nibonera n'amaso yanje. Yahumuye impumyi, ahagurutsa abamugaye barakira, akiza abantu benshi, abagabo, abagore, abana bari bagwaye ingwara z'uburyo bwose. Ivyo niboneye vyambereye utwumiza. Ariko ndibuka umunsi umwe ku mugoroba, Yesu yari amaze iminsi akijije umuntu yari yavutse ari impumyi, nanje nguma ngwana n'ikindi kibazo. 어떻게 잘했어? Yesu, nobaza ikindi kibazo? Toma, byari kumbabaza utabajije. Ni kuri wa mugabo wakiza mu minsi iheze, umwe yari yavutse ari impumyi. Uracarajwe ishinga n'akazoza kiwe? Ikibazo mu vy'ukuri cerekeye abandi. Abandi? Ego, nta nkeka ko mu gisagara hariho n'abandi bameze nkawe, bafise ubuhumyi canke izindi ngorane zisa n'iyo, kandi bategerezwa kuba ari amajana n'amajana, eka mbere bashobora kuba ari n'ibihumbi. Ego Toma, hariho n'abandi benshi. Wewe none ufise umugambi wo kubakiza bose? Oh Toma, ubajije ikibazo kigoye cyane, kandi ndanezerewe kubona ufise uwo mutima w'umwitwarariko. Ariko icyo utegerezwa gutahura nuko data wo mwijuru atantumye mw'isi gukiza indwara zose no gukuraho imibabaro yose. Mu gihe icyaha kikiriho, hazokwamaho kubabazwa no kwitsa umutima. Oya, noneho data yantumye guhangana n'inkomoko y'ukubabazwa no kwitsa umutima. Ibyo bikaba bikomoka ku cyaha. Kandi wari watubwiye kuva mu ntango icakuzanye mu isi. Yesu, ubwo ntugomba kuvuga kuri wewe nyene, ku rupfu rwawe. Nk'uko nabibabwiye rero Filipo, ni jewe mwungere mwiza. Umwungere mwiza yigura intama ziwe. Ariko none nukubera iki? Kubera iki ivyo biba ngombwa kupfa? None intama ntizikeneye yuko umwungere wazo yokomeza kuziragira? Ni jewe mwungere mwiza, ndazi zanje n'izanje ziranzi. Nk'uko data nzi, nanje nkamumenya, kandi ndigura intama zanje. Bajya bakuru b'idini b'i Yerusalemu barondera kumwica, nibo batuma avuga uko. Bafise abakozi b'iperereza ryabo benshi, bakwiragiye igihugu cose bamurondera.
rero dukwiye kuja kure y'abo bantu bohava bagerageza kumwaka ubuzima. Yesu, dukwiye kwirinda kuja i Yerusalemu. nta n'umwe abunyaka kuko mburekura ku bwanje, mfise ububasha bwo kuburekura, mfise n'ububasha bwo gusubira kubwakira. Ico nico cagizwe nahawe na data. Umviriza. mbega uwo ninde numva aje ngaha muri iri joro? ubwo ntiyoba ari umwe muri ba bapererezi nariko ndavuga. Yesu, ndanezerewe ko mbavuye ndakubona, ahubwo nunyaruke. Ni Yazoni, umukozi wa mugenzi wawe Lazaro. Uzanye inkuru nyabakigayazo. Yesu, mugenzi, wa wundi ukunda aragwaye. Uwo ntidushobora kujana nawe. Lazaro aba hafi i Yerusalemu. Twoshobora kugirira ingorane. Iyo ndwara si iyo kumwica, ariko niyo gushimagirisha Imana kugira ngo n'umwana wayo imushimagirishe. Uravyumvise? Shobuja azokira. Ushobora kugenda ukabura bimubwira. Ariko rero gamwigisha, Lazaro aragwaye cyane, asigaje akantu gatoya. Yamaze kukubwira yuko azokira wa mugabo. Ikindi ushaka niki? Ico mbona nuko wosubira inyuma ukabwira shobuja ayo majambo y'ihumure. Ndazi yuko aza kubishima. Ego nyakubahwa. None ga Yesu, nukuvuga rero umugenzi wawe Lazaro azokira? Filipo, wavyumvise? Yesu yavuze yuko atazopfa. Burya rero Toma, mu by'ukuri si ibyo navuze. Ugomba kuvuga iki? Navuze nti iyo ndwara si iyo kumwica. Nivyo. Yazoni yomara umwanya ungana iki kugira ngo asubire inyuma ashikire shebuja? Hinge numve. Hamwe yoca araragenda, kandi nejo akirirwa aragenda. Yoza gushika i Betaniya ejo mwijoro bugira buce. Mariya na Marita bazoba ariho bari bakurikirana musaza wabo agwaye. Ubwo rero hazogera ko buca Yazoni yamaze kubashikira abaha iyo nkuru. Ego, ababwira inkuru nziza yuko Lazaro atazopfa. Oya Toma, ajanye inkuru igoye yuko ntahavuye njana nawe ngo nje kubakiriza musaza wabo. Ariko kubera iki worinda kujana nawe kandi Lazaro azokira? Ego na jewe sindavyumva. Reka tuzobigaruka kejo mu gatondo. Ubu naho ni muryame murabe yuko mworonka agatiro. Imisi mike iri imbere izoba irimwe amageragezwa. Sawa rero Yesu, ijoro ryiza. Ego, ijoro ryiza Yesu. Murakoze kumviriza kino kiganiro. Turabandanya gusangira inkuru ijanye n'ikiganiro, tukaba tukiri kuri bya bibazo bigumye vyerekeye Imana, dufatiye ku nkuru z'abantu n'ibintu tubona muri Bibiliya. Mu nkuru yacu heruka twarumvise ikibazo ca Toma ku vyerekeye kubabazwa. Yarabajije Yesu ati, none ufise umugambi wo gukiza abahumye bose canke abarwaye bose? Yesu nawe yaribukije abigishwa biwe yuko ataje kubuza abantu kubabazwa, ariko yaje gutorera umuti ingorane ituma haba uko kubabazwa. Iyo ngorane ni icaha. Turabandanya inkuru ya Lazaro umukunzi wa Yesu yararwaye cane ari hafi yo gupfa.
어떻게 지냈어요? yesu nobaza ikindi kibazo egome cyane toma. nagumye niyumvira kuri wa mugenzi wawe wagwaye Lazaro ego lazaro nibiki gatoma? umukozi wiwe yari ahagaritse umutima cyane kubwiwe sivyo Ego umengo yarahagaritse umutima. niyumvira ko uwo mugenzi wawe agwaye cyane Ego toma aragwaye cyane. None ikibazo cyawe ni iki? ubwo rero nagumye nibaza igituma abantu bamwe bagwara mbere bagapfa mu gihe abandi bo baheza bagakira nka lazaro yari inshuti yawe Toma, singomba kuguca umutima. Ariko urazi yuko twese umunsi umwe tuzopfa. ego ndabizi filipo nagomba kuvuga gusa yuko hari abantu bababazwa cyane kurusha abandi naho bo barabagororotse hari umuntu narinze yari yaramugaye atikoma kandi yaguma aribwa cyane iminsi yose yari yiteguye gupfa umwanya uwo ari wo wose ariko amara imyaka myinshi ari ku musego ndetse ari ku mfiro hanyuma na wa wundi yesu yakiza yari yavutse ari impumyi yarababajwe cyane ubuzima bwiwe bwose yamaze atarahura nawe None ikibazo cyawe ni ikihe gatoma kukomeza ubaza ibibazo byinshi? asanga umugororotsi ababazwa nk'abanyakibi none twebwe dukorera imana tukagerageza kuyinezereza turushika abandi Ewe Toma nawe. Toma, ibyizigiro byacu ntibishingiye ku buzima bw'umunezero n'umutekano byo mu isi. none ibyizigiro byacu ni nyabaki Ahubwo nobikwereka hoho aho kubivuga n'umunwa. iki ikintu nk'icyo wokinyereka gute Ingo dusubire i Yudaya. Mwigisha, abayuda baherutse gushaka kugutera amabuye. None usubireyo. kubera ko ugomba gusubirayo ga yesu Lazaro umukunzi wacu arasinziriye. Nanjye nagiye kumukangura. mugenzi asangwa asinziriye azokira Ivyo ndavyemera. Niyumvira yuko dukwiye kuguma ino i Galilaya. Tukaguma kure ya Lazaro yahwereye. Lazaro yahwereye, ariko ku bwanyu ndanezerewe ko ntariyo kugira ngo muze mwizere. Yesu. Sindavyumva. Wabwiye umukozi wiwe yuko Lazaro atazopfa. Oya Filipo, navuze nti ingwara yiwe si yo kumujana mu rupfu. Nivyo. None kubera iki Imana yomureka ngo apfe? 어떻게 지냈어요? 잘 지냈어요? Ubu ntimuratahura, ariko muzotahura. Noneho nimuze tujiyari. 잘 지내요. Toma, ibi je sindabikunda. Ntitwari dukwiye gusubira i Yerusalemu. Nta nkeka bazotwica. ico mbona coba ciza hingo tugende dupfane nawe Toma biramugoye. Mbega ibyo byizigiro Yesu yamubwira byari biki? Kubera iki yavuze ati nzobikwereka? Mbega umugenzi wiwe Lazaro wewe bite? Ko bagomba ngo basubire i Yudaya bazosanga yiki? Biboneka yuko ikibazo ca Toma kitari ico kwishurwa buno nyene. Yategerezwa gukomeza gukurikira Yesu kandi akaba ari we yizigira.
none wari ubizi nta wundi yuruta Yesu twokwizigira. Imana yatumye Yesu ngo aduhindure tuba bemewe nayo kandi duhabwe ubuzima budashira. Yesu ashobora guharira ibyaha byacu. Umunsi umwe yabwiye umuntu yaramugaye ati, mwana wanje ibyaha byawe urabihariwe. Hanyuma kugira ngo yerekane yuko afise ububasha bwo guharira icaha, yabwiye uwo muntu ati, ndakubariye ntivyuka wikorera inderuzo yawe utahe. Uwo muntu aca arakira ubwo nyene. Yesu yivuze ko avuga ati, kandi umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icari carazimiye, kugira ngo yerekane ukuntu Imana ifise umwete wo kurondera umunyabyaha yazimiye. Yesu yavuze iby'intama yazimiye n'ukuntu umwungeri yayirondeye hose kugeza yitoye agaheza akanezererwa cane ayishikanye imuhira, kugira ngo yerekane ukuntu Imana itwakira neza tuje kuri yo. Yesu yaciye umugani w'umwana w'icangazi yagiye kuyerera kure y'imuhira, hanyuma akagaruka kwa se. Se wiwe yamubonye akiri kure, ariruka aramugumbira amuha kazi muhira. Imana yanezerwa cane iyo tuje tuyigana. Nagomba ndangize nsengira isengesho rigufi ku Mana. Wumvirize isengesho ryanje, hanyuma mpejeje ndarisubiramwo uduce duto duto, nawe uzurasubiramwo. Mana nzima, warakoze kuduha ijambo ryawe rizima ari ryo Yesu ngo aze mw'isi kuducungura. Turagushimiye ko Yesu afise ububasha bwo guharira ibyaha. Kandi Mana nzima, turagushimiye ko iyo tuje tukugana utwakira. Amen. Nagomba rero dufatanye gusengira isengesho, ndasenga nawe uzurasubiramwo. Mana nzima, warakoze kuduha ijambo ryawe rizima ari ryo Yesu ngo aze mw'isi kuducungura. Turagushimiye ko Yesu afise ububasha bwo guharira ibyaha. Kandi Mana nzima, turagushimiye ko iyo tuje tukugana utwakira. Amen. Wakoze gusenga rino sengesho. Mu kiganiro kizokurikira tuzoshishikara kwigishanya ku kuntu Yesu aharira ibyaha. Wakoze kutwumviriza muri kino kiganiro, aho twishura ku kibazo nyamukuru kivuga ngo kubera iki Imana yemera ko tubabazwa. Hari ibibazo bitandukanye abumvirije kino kiganiro bagiye bibaza, kandi twagerageje kwegeranya inyishu zavyo. Muri kano gakino ngibi bibazo byagiye bibazwa cane. Mbega igihe Yesu yumva ko umugenzi wiwe Lazaro arwaye, kubera iki atihuse kuja kumutabara? Yesu yararindiriye kugira ngo amwigishe icigwa gikomeye, yuko afise ubushobozi ku rupfu. None Lazaro yari yapfuye by'ukuri canke yari yaravye gusa? Ijambo ry'Imana riratubwira neza yuko Lazaro yari yapfuye by'ukuri. Yesu yagiye gushika Lazaro amaze iminsi 4 mu mva. Kubera iki Yesu atakijije abarwaye bose? Iyo siyo yari intumbero yiwe nyamukuru yo kuza mw'isi. Yaje kudupfira ngo duhabwe imbabazi z'ivyaha byacu kandi duhabwe ubugingo budashira. Mbega none ni kubera iki abantu beza barwara? Ingwara ni ikintu gisanzwe ku bana b'abantu. Imvura n'izuba biza ku bantu bose, ababi n'abeza. N'ingwara niko biri. Kuba umuntu ari mwiza ntaco bihindura ku vyo kurwara. Kubera iki hariho abantu beza bapfa bakiri bato, nayo abantu babi bakaramba? Sinomenya inyishu y'ico kibazo. Imana gusa niyo ibizi. Niyumvira gusa yuko imvo ari nyinshi. Kubera iki hari imibabaro myinshi mw'isi umunsi? Imvo ni nyinshi. Turi mw'isi yuzuyemwo ivyaha. Abantu benshi barababazwa bitavuye ku byaha byabo.